ivyo bintu biba gute dufise les professionnels des comptables? Birashoboka na wa mukontabure azogira zabira zitatu azosanga nahubwo yibomye kwitegeko hanyuma ibihana bifatika muri abakontabure muri ordre mu vyiga d'une façon professionnelle. Ubwo ivyo OPC ibasaba nkuko president yabivuze, ubwo nivyo mukora ko tugira n'Imana umwami wacu Yezu Kristo akabari mu kutuvukira mu minsi mikeyi, nibaza ko azocapfukana namwe. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 11 Kigarama mwaka wa 2024 niho hatunganywa inama igira 9 yama iba rimwe mu mwaka ihuza abahinga mu byo guharura amahera bamwe bita mu kinyamazuru abakontable. Iyo nama ikaba yatunganijwe n'urwego rw'abahinga mu byo guharura amahera mu Burundi OPC, ikaba yuguruwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Mwijambo ryiwe umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubutunzi yavuze ko kugira leta itunganye ivy'ubutunzi neza ikeneye ibiharuro bikozwe n'abahinga kandi vyizewe. Ivyo bigatuma leta ifata ingingo zibereye zituma igihugu gitera imbere mu ntumbero y'imbono ya leta ku gihugu cifashe umwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Umukuru w'urwego ruhuza abahinga mu guharura amahera mu Burundi OPC akaba ari we Gahungu Frederic yagize ivyo asaba leta. Ikintu twosaba cyane ko twogize Imana umukuru mushikiranganje wa mbere akaba ari ngaha, ntitwogenda tutamusavye ko twumvise ko igana n'abanyene yumvise amajambo duhejeje kuvuga yuko umugambi wacu rero turamusavye ikintu cyane kivuga yuko habaho ikintu citwa amategeko agenga y'umwuga. Twatanguye 2001 tugeze mu 2025 ku mwaka tusa nuko turawetse ukuvuga ko igihe kirekire amategeko arashaje. Turabasavye duhindurire. Ikindi naco twabamenyesha hari urwego rwitwa ivyo byose twavuze turabikora tugasanga tubikorana twenyene. Hari urwego rwitwa Conseil National de la Comptabilité, ngo urwo amategeko abugenga nuko 1971 aha twavuze mu kirundi kugira abanyamahanga ntibavyo ubwo rwego rukiri muri ico gihe kandi tukaba twarabigize twarabibwiye ko turiko tubihindure kugira bijana n'igihe. Ubwo rwego rero niko ruhindura ibi vyose vy'amakontabilité publique niko dugira. Turabusavye nyakubahwa muturengane kandi iteguro y'amategeko twarayumvise. Ikindi twashaka gusaba nuko murazi ko hari abatanga kuri banka ibyo ubere ivuga ngo hari abaharura amahera bakayaharura nabi cyangwa bakayaharura neza. Twashaka tubasabe kugira natwebwe twese n'abazozana imitahe ngaha mu buke mukora ikintu citwa centrale de bilan. Centrale de bilan ni iki? Ni ikintu amabira ntibayajana muri obere, amabira ntibayajana muri banki, amabira bajana muri centrale de bilan. Uyakeneye yatanga niho tuzobonera ababeshi n'abavuga ukuri, kuko tuzoshaka kwandika bira yo muri banki ujane bira yo muri obere ngukore na bira yo gusaba amadeni usanga ayo mabira tatatasa. Turabasavye rero tugire centrale de bilan ishobora guhuriramwo abantu bose bakeneye kandi muri tribunal de commerce ishobore kugaya amashira h'amatungo keregane kubaba ishirahamwe ryahombye rifise entier de capital gahomba 3-4 hari itegeko ryo kucyuga mugabo umuntu akakumagira amabira yarahovye ugasanga n'umutahe arahetse akibandanya akora. Dusavye yuko ico centrale de bilan cobaho kandi n'amashirahamwe yose akaba audité n'ama état financier yose akabuja mu bantu hama abantu bose bakabibona natwe ngo umugabo wacu gacutera imbere kuko ivyo tuzokora tuzoba tuvyebanga. Ikindi twabasaba nuko iyo turiko turakora ku kazi hari aba bailleurs de fonds, Banque Mondiale, BAD
abo bose n'abantu badufasha kandi bahora badufasha. Muga muri iyi minsi batubwiye bati mwebwe mukora nk'urwego rwigenga, ayo mafinansement dushobora kuyaronka, twashaka muturekurire matubwire niyo turiko turakora ku ibintu byose dukora n'ivy'igihugu dushobora kugira access financement, ibintu byose dukora nabo nyene badushiremo, natwe nyene tubashiremo, nivyo bose bakora natwe dushobore kubikora. Ikindi nosaba nuko abandi bose na muri East Africa namwe bw'abakontable mwese muri ngaha twokore umwuga tukawukorera neza, tukawukora dushimishije kugira ngo igihugu cacu gitere imbere, hama ibintu vyose bive mu nzira, ibintu vyose tubikore dukoze akarangamutima. Ikintu ndabasaba ca mbere mwebwe abakontable n'abandi dukorana ni ukwiga imisi yose, ni ukumenyera amanorme yose mukamenya mutwe, ikindi mukagendera akarangamutima kuko niyo nzu nziza tuzoba tubamwo, inzu yubakiye ku bwenge isakajwe n'umutima runtu. Nivyo nashaka gusaba. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu ijambo ryiwe yavuze ko leta y'u Burundi mu vyizofasha harimwo ishingwa ry'amategeko agenga urwo rwego. Hari ibibazo vyabajijwe, nanezerewe cyane numvise ko abakontable bose ari membre de l'OPC. Byanezereye cyane. Nagenda bakengurukire ko mwese mwinjiye muri OPC, mwese mukaba muri membre de l'OPC abakontable. Ariko rero akambakiye mu mbabari, ubwo ivyo OPC ibasaba nkuko president yabivuze, ubwo nivyo mukora, nimunyishure nzobiraba mu kwa gatatu ari byo mukora. Hageze kugira rebira, pourquoi trois bira pour une seule entreprise? Muri abakontable muri ordre mu vyiga d'une façon professionnelle, birayanye nishira hamwe, bira ya banki na bira ya OBR. Ivyo nibikorwa suko mubikora muri profession, niko bababwiye ngo muze mubikora uko nyene zitatu. Iyanye na entreprise iyo niyo y'ukuri, iyija muri banke usaba amafaranga canke hariho ideni mufitiye muri banke kugira banke ibakubita inkoni ngufi, hanyuma rero ni ya ubere yoyo sinzi no kugira ivyo bintu bibagute. Dufise les professionnels des comptables birashoboka, muranyishura canke muvyishurire muri iyi kongere. Ako nibaze yuko ko tugira n'Imana umwami wacu Yesu Kristo akaba ari mu kutuvukira mu minsi mikeyi, nibaza ko azocapfukana namwe, hanyuma muce mutangura bishasha, bise tubandanya tugenda tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuja muri ya vision y'igihugu cacu. Aho nuko haraba neza, ninde muremegwa na bene amashira hamwe. Sinumva ukuntu umuntu ashobora kurumirwa nange nishira hamwe agaca yibagira indahiro yarahiye. Aho rero nta birebire vyindi nyiri Rwanda avuga, hari ibindi yashikirije byo kubashigikira. Nabivuze nga ikibazo cyo kudashigikira organe nk'iyi, nibaza ko haba harabaye n'ikibazo cyo gusamara cyangwa kutamenya. Uno munsi tubamenye ico mukora, hariho benshi batabizere. Hariho benshi batabizi, kandi ubutabizi nimuze tumushirako toro batabizi, kuko namwe bwenye ndani urumva ko ari abatabizi. Rero mbiza ko arabakora bitandukanye n'ivy'indani muri ordre basabwa. Kwiwanyu mwemeye yuko uno munsi ivya ordre mubizi, na twebwe tubirabira ku ruhande duca dukurikira tumenye ordre cije gwicarico. Muri leta rero tugiye kubashigikira, tubafate mu mugongo kugira n'amategeko tuyubake neza, kuburyo na wa mukontabure
azogira za bira zitatu azosanga n'ahubwo yibomye ku itegeko hanyuma ibihano bifatika kuko gukiraho itegeko itegeko bwa mbere mu kuritegura ubanza ugahereza uri kuraritegurira imikorere myiza n'ivyo akeneye vyose mugabo mu guheraheza haja kw'ibihano kandi ivyo bihano biza ubwanyu nivyo ugisoma ubwa mbere ukabona uko itegeko riteguwe imikorere uko azokora neza ubona vyose babimuhaye mugabo mu nyuma hariya munsi hajako rero ibihano navyo vyabindi atakurikije ayo mategeko turemeye kubashigikira kugira mu mategeko ajeho yavuze ikintu kijanye na Conseil National de la Comptabilité ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu c'u Burundi yo mu 2018 ryari nimero ya makonseye yose ashobora kuba mu gihugu iyi conseil rero ntantamiriye nimero mugabo baravuga yuko conseil yindi ishobora kuvuka mugabo ikajaho isizweho n'ibwirizwa ivyo byose nivyo dusaba ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ko baca baja hamwe hama barabe iyi conseil uko yonjaho dusanze ibwirizwa n'ibirebire barabe uko ahandi biteguwe hanyuma kugira ko mugiye sur le niveau international il faut ko namwe mwa mwipanze n'amategeko yose mukaba mufise resultat de travail zose ejo ntihazoboneka ikintu kitse yatubwiye ibintu vyinshi vyiza vyo kutwigisha nibaza yuko banyakubamenyesha amakuru bo badushikira kure nibaza ko baza kubishikiriza kugira abarundi bose bavyumve hanyuma nibaza yuko sinzi ko inama nk'izi nibaza yuko mukwiye kuza murazitegura kandi muzitegurana nabo basanzwe bafise ayo entreprise nabo na leta nyene kugira nabo nyene bamenye ivyo bakora kuko nibaza yuko iki gisata batagihaye agaciro kaco kandi ari gisata gifise agaciro gakomeye cyane. Iyo nama ikaba yahuje abahinga mu guharura amahera bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko.